Amazina nitwa Deo icyo nayisavye nkaba ndi nserukira Ndayishimiye Jean Marie abenshi bita John K na cyane mu kumenyekanisha ibikorwa byo ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bo no kuvuga igikorwa cy'uno munsi nkuko vyama John K yama kwigenekerezo rya gatatu mu kakaro yama ahimbaza umunsi wahariwe ivuka giwe. No kuvuga rero bitewe n'ukuntu we avuga ati jewe igihe navuka nafashijwe na benshi kugira kugezaho ngeze no munsi na jewe rero kuri no gerekerezo ntegerezwa kwama nibuka abene gihugu bafise amikoro make. Ni muri yo ntumbero rero yiyumviriye kugwaruka rutarashobora kugira aho gugejeje. Ni muri yo ntumbero rero yaciye afata avuga ati urugwaruka mu gihe gutangura urudandazwa ruto rurashobora kwiteza imbere. Aca rero no munsi yabahaye umutahe wo gutangura ubuzima bwabo na cyane bujanye no kwiteza imbere. Mu kubatora ubwa mbere bwobwo no babwira yuko hiyandikishije ugwaruka rungana 131. Abo rero 131 twaciye tugenda turatora twisunze imigambi umwe wese yagiye aratanga. Muri iyo migambi rero twararaba yuko imigambi yatanze ishoboka canke idashoboka kurangurwa bivanye n'ubwo buryo bukeyi twari twegeranije kugira ngo dushobore gufashisha ugo gwaruka n'ugwaruka 30. No munsi duhejeje guhereza imitahe yo kugira ngo batangure bagende biyungunganye barabe ko botera imbere, bareke kuguma mu ibarabara, bareke kuguma mu marigara, mugabo bakore ibishobora guteza imbere igihugu. No kuvuga rero icizere kirahari neza cyane cyuko uyu mutahe baronse no munsi baja kuwukoresha ico wagenewe. No kuvuga rero bagabuye mu makomine no mu kutanga twawutanze twisunze amakomine bagenda bavamwe. No kuvuga rero bagiye gukorera hamwe mu ntumbero y'iki yo gushira hamwe kugira ngo bashobore kwiteza imbere hama bashobore kukokorera abandi. No kuvuga ivyo bazo bagezeko inyungu bazo bagezeko bazofata uyu nk'uyu mutahe nyene twabahaye w'ibihumbi 100 bace bawuhereza bace bawudusubiza natwe cyo duhereza abandi bazoba bakurikira kuko urumva mu 131 no munsi duhaye abantu 30 urumva yuko hafi 80 nabangahe bose bari ngaho bataronse. Je kuba naronse akakabahasha kuri ndashima cyane. Hama ikintu novuga ko ngiye gutangura kwihutira nugushira mu ngiro umugambi wanje. Uyu mugambi wanje nari natoye umugambi wo kudandaza buke ndumva yuko batoyi banje boshikirwa hama buke kaduga ukavyara ibindi kugeza naho nabandi bagenzanje bashobora gushikirwa. Bisanzwe John K nokuri numva no mushimira cyane aje gushira mu ngiro kuri jewe imigambi nasanzwe mfise imigambi ishika kuri 3 nari nashize ahantu. Urumva rero umwe wowe aha twamaze ndawutangura ubu nyine ho bukera kugira ngo shike ku ntambwe ikomeye. Umugambi noba naranditse woba ufitaniye isano n'ivyo twoba twaraciyemwo kwishure kuko ntihenze gato hari kuru ya entrepreneuria iravuga ukuntu umuntu yoshobora kwiteza imbere mu mugambi akoresheje amafaranga makeyi, hanyuma ayo mafaranga makeyi agashoboka agatera imbere ndetse mw'ubwo buryo buke afise bw'amafaranga agashobora no guha n'akazi n'abandi bajene. Hanyuma jewe umugambi wanje noba narapresence noba nisunze hanini nk'ubumenyi noba narakiriye mwico cigwa ca entrepreneuria. Jewe ubu unye narisanzwe ndumushomeri mpejeje electricité industrielle gushika ubu unye sindamenya ivyo kubandanya ishure yuko bizaba bikunda cyane ntibikunde muga muri intervalle ntarajayo ndumva yuko nzoba ndakora uwo mugambi wanje. Je kubwanje sironka nivyo mvuga kuko narengewe ni kirikogwa yakoze kandi gikomeye cyane gishoboye bake gushika ubu
kuko uravye kungena avyitwaramwo burya igikorwa co gufasha ni ndemanwa n'imvukanwa ntuzovuga ngo utanguye kuvuga gufasha atavyo wazindukiyemwo ngo bishobore rero nkuko twari mwiki gikorwa yarasanzwe yaratunganije ndetse twafashanije ndamushimira ko kumwonga no kumugezi n'abatari twebwe azayibakorere hanyuma nkamutera kamo yuko ahari ni nka ambassadeur wacu aza adushikira imbere adusabire n'abandi bagiraho gatima kubufasha kuko hajya ugutanga bigira imigisha kuruta guhabwa niko ijambo ry'Imana bitwigisha. John K iki gikorwa akoze kiratwigishije cyane ko hariho n'abantu batari basanzwe bamuzi ntibari bazi John K twamubona kuri Facebook kuri YouTube no ku buhinga ngurukana bumenyi ariko twari tuzi ko afite umutima nk'uyu rero kubera iki gikorwa akoze kigiye kuzotugira akamaro natwe tugiye kuzogira umutima w'urukundo kugira ngo dukora ibyiza nk'ibyo nawe aje gutugirira ataco yisunze ataravye ngo uyu n'uyu rero natwe tugiye kumwigira ko turamwigiye ko gira tuzokora ibyiza natwe tukamara gutera imbere.